ikintu wabwira Deje wa Silence Big Joel urazi ko warufise n'umugambi wo kugura umuduga nukuri Imana imuhezagire kuva gishika ibintu vyarabaye ibidasanzwe kandi agerageza kwiyumvira cyane ku banyempano Imana imusubirize mu nkoko. Abandi ba artiste nkawe abakomeje baririmbyi ndetse bari n'abacitse intege wo babwira iki mbere unatubwira ingene uyumvise igihangange satura amabafre ari we brand ambassador wa Silence Big yaje no vuga kugushigikira ubwa mbere na mbere no babwira ko twoyongereza ingufu tugakora cyane mu minsi heze mwarabonye yuko nuri indege nkaja mu gihugu ca Kampala Uganda ivyo byose ni ibintu mu ntango tutibaza kuko twatanguye abantu baduca intege bakatubwira ati comedy sizi wanyu ni zabariya abanyakanyosha nta comedy mwokora mugabo uyu munsi murabona ko siko turakora rero boshiramo ingufu mikini naco kubona brand ambassador Satbi yaje akanshigikira novuga ko ni bwabo mwenyene Imana imuhezagira imwongereza imigisha nibaza ko ni gicapo kibandanya gikura ko Kenya Empire komine Muhazone Kanyosha hariko hava abantu bashobora kuyerekana ego nubwo he butumwa ku bakomedien bato bakicaruka wo batekerera muri kano kanya ubutumwa bwa mbere nuko bokora cyane kuko twese twatanguye atamwe n'umwe ashaka kudufata ukuboko hama turagera ahantu turaronka abadufata ukuboko kwera abantu benshi bagufasha uyu munsi nabizigira yuko ejo uzobasubiza nabizigira yuko ejo uzobura handi bikagenda neza mutima muri kano kanya ibwiye iki ico no ibwira nukongereza ingufu n'ishaka no kuyishimira kuko vyinshi biva kuri bo nibo dufatana ukuboko tukagwana tukanesha mutima urumwe novuga mu gwaruka ruronse amahirwe manini cyane yo kuronka umuduga kandi ni no tuvuga yuko ntwari witeze no musiko uza kuronka uno muduga mbega ugiye amagagwa na Silence Big wiyumvise gute esko waruzi kuza kuronka umuduga ntavyo narinzi ariko jewe nari mu ma procedure ngwana mpembwa miliyoni n'inusu nkaziganya narigeze no kugerageza gutuma imodoka barambwira ati aha mahera ni make ndinginga abantu benshi bomfasha ariko bigapfira mu nzira nari no mu procedure yuko mbona yuko nko mu mezi 6 nzoyigura ariko kubona iciyishi ku bwa mbere Imana ihabwa icubahiro naho rambwira abantu benshi tijewe nzotuma imodoka abandi habwira ati naratuma imodoka ariko biri mu nzozi ariko rero Imana irashikira isezerano mu munsi imodoka umuntu ayifise itegerezwa kufisa ibyangombwa naho yari yayironse hari cari kibuze icambere n'ikintu kijanye na assurance y'imodoka assurance y'imodoka cyo twagitanze kandi ubaragifise kandi nivyo tuma igenda no kuvuga nk'igitoro n'ibindi byo byose birakwiye hanyuma iyo assurance twatanze ingana gute mbega nibiki isanzwe izokora mu gihe abayisanganye iyo assurance dutanze ni y'umwaka wose y'umwaka wose kandi si assurance imwe ugenda uriruka na ufata kugira ngo abapolisi bagufashe muhavuri hamana ni assurance irimo ya magaranti yose nababwira nuvuga bishitse nk'ubu gasanga iranyereye mu gihe c'imvura iritara riramenetse aho nta nkeka nimwe afise bazoheza hagarara tumenyesha ati jewe ndagisanganya bigenze nuku tuzoca tumenya ibikurikira kandi ngaho nta n'ivyo guteba kuko urumva assurance afise si yindi isanzwe ni assurance bita Omnium ariyo assurance tout risque mu gihe vyoshika nk'ubu igahura n'umucanwa isanganya ntirisezerana iriyaso insandi aho naho nyene iyi modoka iri assuré nta nkeka ayisubizwa bisanzwe iri kunyene muyibona hamwe vyoshika kandi bakaza nk'ubu ahagaze ahantu yagiye gukina agakomedi kiwe hakaza nk'umuntu iyo retroviseur akayiba uraze abantu b'abandi ntibigera babura ivyo navyo nyene ngaha muri Big nivyo duheje gutanga hamwe n'iyi assurance nivyo muri rusange icakiza kuri Satbi kuva kambi gukorana na Silence Big naya hema témoignage y'abamukurikirana ashobora kuba yararonse murakoze kumbure sinzi ko arabanga gusigaza
ku kibazo cyanje mbajije amatemonyage mu buhe buryo amatemonyage y'abantu kuva batanguye kubona amapost uvuga na assurance kuva dutanguye sinovuga ko twakoze ibirenze ariko ari intambwe twagejeje ko mu kumenyekanisha iri shyirahamwe rifitiye akamaro Uburundi n'abarundi muri rusange kwikingira gukingira ibyacu ayo makamera yanyu mufise yose ushobora kuba warashizemo umutahe mwinshi ariko nta assurance kigira icyuma cyawe iyo rero kigize assurance niko kwa kundi rero akamaro kama assurance nka bike gaca akagaragarira bose ni ukuvuga yuko témoignage nawe uje ngaha ukiyandikisha muri assurance bike ugize ikibazo ubatemwe ibintu ndiko ndavuga ngaha canke ibintu directeur general wa assurance bike yahavugiye ashaka kumvisha abantu neza akamaro ka assurance iri kugukingira ibyacu soit muri assurance maladie soit muri assurance incendie n'izindi assurance témoignage rero zirahari murasha ku mbuga zanje murazibona indirimbo yarasohotse mwarayibonye ni indirimbo yatambwe haraba competition izo zose ni témoignage zerekana ko indirimbo yashitse ahantu mu bantu ndetse n'abantu bumvise ubutumwa assurance bike yageneye abene gihugu. Ego ikintu kijanye n'amasezerano na Satubi yaheze no kubera nyene twamenyeye kuvuga ko umuntu aja hamwe n'uwundi bivanye n'inyandiko bahanye nayo n'ubu ko amasezerano yaheze murabona ko turi kumwe ikiri cyo cyerekana ko turiho turakorana hanyuma uburyo amasezerano nayo ashobora kujaho no mwumvikano wa babiri. Ego mu matemoignage kwanza y'abantu baza kwanza nicyo kintu cya mbere kunguka jewe ndashobora kutunguka canke ntimubone inyungu kubera umuntu wese ajya amahera uko urashobora kuronka ibihumbi ijana ukabijya uko wishakiye n'uronka ibihumbi 10 agatera imbere par rapport urumva icyo nakoze cyanje narakironse ndashima hama ku ruhande gwa vision but ya Satbi na gukorana na Satbi na assurance bike nibaza yuko ariho ahantu hanini twokwibanda ko nibaza ko deje yovuga ko hari ikintu cyo bacari yongeyeko kuva Satbi akorana nawe parce que nimba biruko nukuvuga nimba hari ikintu ciyongeyeko nzokunguka nanda makampani ataruko ndonge n'irindi contrat ahatari ikintu ciyongeyeko nukuvuga yuko nzoba nahomvye nzohomba parce que akazi kanje ntako nakoze neza kandi ntago ndagakwiriye. Satbi usanzwe uri muririmbyi mwake barenze miliyoni ku maviews ku ndirimbo imwe mbega nakakaje kugira abanywanyi ba Karoma biwanje kugerekeye umuziki wanje bari mu karere no kwisi yose. Umuziki wanje kuvuga ko ikintu muri kano kanya ubyakira gute nibyo shase kuvuga iyo ubonye abakunzi bagukurikirana cyane kuba kizina byaradufashe umwanya mwinshi twarasuzuguwe twaragizene turaje turabaye abastare ni nkuko ku isi tubisanye aho ngeze ndashima followers banje urukundo banyereka ni nkuko ejo bazogwereka ubundi muntu nawe akazoba yicaye ahantu yicaye n'ibintu biza bigahita bikaza bikagenda tukagwana ni kwa kuntu n'ubuzima. Followers rero kuri je nsabana no kwishimira cyane parce que n'abantu baza bagagukunda wowe no munsi kubera bazanye bishasha heje bazokunda ubundi kubera yazanye bishasha. No